Iryo bisikanye ryabaye hagati ya Samuel Ndayiragije yatowe mu nama kaminuza kwigenekezo rya 2026 kwezi kw'indwi no mwaka ngo arongore ishiramwe ry'abarundi baba mu bindi bihugu hamwe na Eric Niragira yahora arongoye ishiramwe ry'abarundi baba mu bindi bihugu diaspora burundaise ryabereye hano mu gisagara ca Bujumbura. Eric yahora arongoye iryo shirahamwe diaspora burundaise akaba yakeje Samuel Ndayiragije umurongozi mushasha wa diaspora burundaise hamwe na komite herutse gushigwaho ngo izofashanye niyo ndongozi nshasha. Iyo komite rero ikabigizwe n'abarundi baturuka mu bihugu bitandukanye byo ku migabane yo kwisi. Imbere yo kumushikiriza ibikoresho by'akazi bigizwe n'imfunguruzo z'ibiro, kimangu, amategeko ndetse na konte yo muri banki, Eric Niragira yahora arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga yavuze yuko afise icizere yuko indongozi nshasha Samuel Ndayiragije yatonga irongora abarundi baba mu mahanga izobikora neza eka mbere inashitse abo barundi no kuvyo batari bwashikeko. Dufashe kano kanya kitiriwe umugirwa wo kubisikanya kugira ngo dushimire mwe uvuye ku mutima aho twakoranye mu myaka 3 iheze turongoye la diaspora burundaise mari bahezagire na cyane nongira nkeza bamwe basubiye kwizerwa bandanya mu mabanga y'uguserukira diaspora burundaise. Hari ibyatugoye, hariho n'ibyo twashoboye, kandi nta nkeka ko byatugoye yuko uyu abarundi baba mu mahanga baraye bagomwe azobikora neza. Na Samuel Ndayiragije rero umurongozi mushasha wishirahamwe ry'abarundi baba mu bindi bihugu arakenguruka ivyaranguwe n'uwo akoreye mu ngata, aho avuga ko ntumbero nshasha zishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ari uguterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo Burundi bushike kumbona kazoza y'umwaka wa 2040 n'iy'ibihumbi 2060 vyoroshe. Samuel Ndayiragije anamagarira abarundi bose baba mu mahanga atanumwe avuyemo guterera no gutahura ko uruhara rwabo ari ntangere mu iterambere ry'igihugu. Kuba ku Burundi rero ni ryo hangiro ryacu dushigikiye ya vision 2040-2060. Twebwe rero tugomba guterera cyane kugira ngo yabona kazoza twishikeko vuba cyane washaka. Naho rero chantera kamo bwa mbere abarundi twese ko twavyumvikanye d'abord mere barongozi bose ko guteza kubimboneza mu kwitanga ukora cyane kugira ngo ivyo tubishikeko. Samuel Ndayiragije arongoye diaspora burundaise yanongeye anamenyesha yuko diaspora agiye kurongora ari diaspora idasinzira eka mbere acanamenyesha n'imigambi itandukanye igiye kurangurwa vuba. Muri ivyo byose turiko turavuga by'imona kazoza twaratanguye kwitanga bari mu Kayanza barabibonye hari umugambi wo kwitangira igikoresho yitwa MRI kugira ngo gishobore kuza gifashe ntagire umurundi ashobora gucikana mu mwanya mutoyi mu gihe amaskanere dukeneye n'amagoma atari mu bitaro gaha iwacu. Rero diaspora tugomba gufata ya mbere kugira ngo tangure kwitangira ico gikorwa. Karo n'imigambi rero yo kugira magazine de transformation ashobora guha akazi abantu sinze mu Burundi ariko kandi na diaspora ndundi ikiyubaka kugira ngo nitwa muri vya bindi uzanazana. Turashobora gukora imigambi y'iterambere ishobora gutuma ibeshaho abantu ikabeshaho na diaspora ya ndundi yacu. Ivyo birori rero by'ibisikanya bikaba byari byitabiriwe n'abarundi baba mu mahanga basanzwe bari mu buruhuko mu gihugu c'u Burundi.